Dani. Babarira Dani. Ndarushiye. Ndiko ndababara cyane Dani. Ibuka basi ibintu twaciyemwo Dani. Wibuka ibintu bise basi nagufashije Dani. Ikosa rimwe nyinyo nakoze. Ndumuntu ndakosha. Ariko mbabarira Dani. Ndiko ndababara cyane. Estime. Mu bisanzwe wewe waguye mu mutego utazi ko ari umutego. Iyo biza kuba ibi ari vya nyavyo sinari kubigenza nkuko biriko biragenda kuri uyu mwanya. Eske wewe waruzi yuko Beni yari umukozi wa Cheval? Waruzi neza ko niganda uri kuragirizwa atayafise? Ayo makuru je ndayafise umwanya muremure. No kuba mwararyamanye kenshi nari ndabizi. Ariko nari nzi ko ari umutego wa Cheval. Narabimenye kujya mukobwa ari ngaha mu rugi wacu kugira ngo aronke ukuntu Cheval adushira hasi. No kuba yaranyemereye ko afise inda. Ni umugambi bari bateguye na Cheval kugira ngo wenda gufate ndagukorera ikibi. Hama intumbero y'ivyo byose cyatumye babikora. Bakeneye ko wewe bazoza bigira nk'abantu baje kukurokora ngaha hama bagukoresha mu kunshira hasi jewe. Ico nkeneye ni kimwe rero. Nshaka yuko uzobumvira ivyo bakeneye byose. Ubumvire bagukoresha ibyo bashaka. Kugira jewe nze ndabafatire mu mugambi wabo nyene. Umutego bibaza ko banteze abari bo nzobafatiramo. Ni mpamvu bana nagushize ngaha. Byose nuko ndabizi. Beni ya ntanda afise ni kesi yo kugira ngo jewe bantera inzigo ndakugirire nabi hama baze bakwiyezeko bagukoresha. Rero aha no kuvuga ufate ko atakintu na kimuzi. Ibyo Beni yaduza kubwira ubifate ko ari byo. Ibyo bazogusaba byose uzumenye ko ari umugambi bariko barategura kuri jewe. Hama tuze tubafatire mu mugambi wabo nyene. Hakibazo je nawe dufitaniye. Ariko waranyeretse nawe yuko ku mukobwa ushobora gukora ikosa umwanya wari wose. Ariko ivyo ntaco bitwaye. Reka tubandanye akazi turiko. Dani. Ivyo mbwiye nimba rukuri. Eko babare ndiko ndumva. Mbandanye ndabugira. Ariko Cheval tumushire hasi. Nashaka ndakubaza. Ushobora gutahura ukuntu ngaho kwinjira umuntu ngaha mu rupangu akica musaza wanje akagenda atamuntu n'umwe yamubonye. Abo bantu bo bari bande binjiye ngaha bakica musaza wanje ni bande? Kenge bw'abagore bw'amaru bw'abagore. Aho nigiye tubanye urobewe je ko mfise abansi. Urobeye ko mfise abantu bangenda kujoro n'umutaga. Ariko iconzi cojo umwasi wa mbere mfise numa ni Dani. Ni Dani. Kandi ico nakubwira cojo umwasi yo yashatse gukorera ikibi aho uri hose aragusanga akagukora ico kibi akakugira nabi. Uravyumva? Nimba bishiye musaza wawe sigura yuko hari ko hararonderwa jewe kuko nije ndondegwa. Dani arazi neza ko mfise umuryango. Rero kugira ambabaza ntuntuzi. Kandi wabizi ko kuva na kera nakubwiye ko ujya muryango wamwe duhama guhera kuri sokuru na sokuruzi nibo babishe gushika n'uno munsi nanje bashaka kumarira abankureho sivyo. Rero ivyo akora byose abikora kugira mponereze umuryango nkuko base na banyina bavyamyemwo kuva kera. Koranyuma kuri ico rero ahubwo natwe twicunge. Nimba musaza wawe yagiye uyu munsi nawo ni jewe canke wewe twicunge tumengene twitwara tube magabo. Dani ntiyicaye azoruka atumaze twese.
je nimba ari Dani uriko uravuga ko ari we yamwishe najama bifise novuga gusa ikintu ntariko ndatahura n'ubugeza n'isaha kuntu umuntu yinjiye twese twari ngaha akica musaza wanje agasohoka ntagiye n'umuntu n'umwe amubonye nico kintu je n'ubu ntariko ndatahura. Umva shiri ndakubwira umuntu yamenyeye kwica akora akazi azi akora ivyazi umuntu amaze kwica abantu barenga nk'igihumbi sivyo kandi babagabo bijunja n'ijambo umwana nkurya niwe yotera ubwoba Dani niwe yogora kwica Dani tekana ahubwo rero reka biguhicigwa nanje bimicigo tumenye ko twinjiranye tugeramiwe sivyo nimba utabitahura je nabitawe kuva kera sivyo wanyumvise biratahuritse kuko Dani yishe sokuru wanje yica sokuruza wanje yica papa wanje yica muyomba wanje yica basenge banje n'abantu bose yakuntera amarira shere yakuntera. Dani nashaka ndakubwire ngaha hari ikibazo kandi gikomeye cyane. Ikibazo nyabaki yabaye ikibazo kiyenye ari ngaho ufatiye kukibona umwana wa ikibazo ufatiye kukibona iki cyahindutse utarumenyereye ngaho mwiri. Je ndiko ndibaza yuko Chevale yoba yamenye yuko je naje ngaha ku mupango uwawe kubera urya muhungu urya warungitse abe musaza wanje ubu tuvugana Chevale yamaze kumwica kandi yamucinga ubu rero nanje ndiko ndibaza yuko yabimenye yuko watutumye nanje yo kumanya n'umanya ashobora gupfa ashobora kunyica. Yamuciye ngaha nyene umwe mutoyi. Umbize ndakubwira umukino turimo neza weteka nakazima y'amakuru yamaye mucanmenya ico gukora umwanya uri wose wenugira ubwoba jindi ngaho ngira amaso yandere ngaho nabiriko ndabigendeza kwa amakuru ukora akazi kari kubandanye ariko nta na kimwe yamenye ashobora kuba afise impamvu yoba yabikoze gusa cyane ugasanga yabikoze kugira ngo akwereke kumenga afise umwasi aguma mwirukako ariko ntazi nta kindi kibazo gihari jindi ngaho ariko ndabikurikira mwanya n'umwanya ndaguha information y'ico gukora kandi ntugira ubwoba. Sawa gusa je nukuri fise ubwoba kuvugira kuri telefone umwanya wose ngaho mu rugo tuvugana tiwe nawe bishobora gutera ikibazo ushobora kubona umashobora kukwikinga cyangwa kumva kata telefone yo. Mama we kumbe igihe kingana uko kose warufise inda kandi inda ya estime wewe witsibanga wewe warabitsibanga mu majambo rero make tutahirinde guca hirya no hino ngo tubwire iki nta kintu nkirokora nta nakimwe nkigira nta nakimwe nkitera mu nda yiwawe mu majambo make ubu rero ubu ikibacabaye nanjye nkene guhakura makure fresh atamwitoko ataki wewe koma na komanzike agwa nta nisoni ufise masaka je sinajenga kugira ngyamane n'abantu bose bo ngaha bavyumva kubw'ivyo rero je ntushake kunduza ndakwiyamye udamana estime wenyene udamana estime wenyene ndakwaje udamana estime wenyene okay mu majambo
Masaka nibiki biriko biracanga ko nta gutahura. Nibiki? Mama jese niko natahura uyu mukobwa uyu. Jese ko natahura. Kwereka agira indaga muri no rugo kandi uzana yuko senga kandi tukuzi yuko uri nkama makarago. Asigaye fese inda ya estime. Masaka. Nyimba fisi da estime. Nico gigutera gufata undi mwana ku ngufu. Nta soni. Ivyo bintu nibize bisubire hano. Ntabwo ari mu ndaye. Uravyumva? None sitemenya muhaye nanje namwe kamwe bazi. Be mu rugo rwa Dani mwaruhinduye urugo rw'ibirara mwaruhinduye mu rugo rw'ibiri. Hama Benia nawe. N'impanuro naguhaye. Kuva kera nguhanura ngiriki. Aka kanya mazi imisi ntari ngaha. Nivyo vyaguteye gutwarinda. Ankore ya estime. Benia. Uribuka impanuro naguhaye wewe. Uribuka gihe nasabye Dani wewe ngo ube ngaha. Mbese ubundi ho ko yamaze kubimenya. Azovifatamo gute wewe? Canke jewe azomfata gute? Benia. Rika bashaka babakara kabogo bojoko bogaba. Rika bashakara bakashaka bakabara shapakapa. O Jehova ribo yo kasaka bashakara babakashaka. Bako. Wewe sindakuzi nawe we sindakuzi ndetse n'ubu mama nawe nzi muri bande ngaha nkeneye kuvugana nyene urupangu apana mwebwe nta nivo ndimwe vuze kuyagana cyane muko muratinyaka aka nyene urupangu yagarutse ibyo muza mwigira birabaheranye. Allo chef. Wa mpango twapangaje nawe. Waciyemo. Ubu tuvugana estibare kwikamba ariko arakubitwa nk'inzoka. Sawa. Ego nta kibazo vraiment nzoza muri anniversaire yawe. Ndibaza izoba biryoshe. Sawa turasubira. Sawa. Ngo urufa muracaburimo. Dani kunzi vyari biki. None ga Dani. Jene nzi ko nzoza ngasanga mwarahindutse. Kumwe muracari mu bwa buzima bwo kwirukansa inyuma umwe kinyegeza mbonye ko gitava telefone. Wowe uri inyuma winyegeza muguma mwiruka musaragurika. Dani quel problème maintenant adako. Nibona ko jewe nahindutse nabaye umusirimu. Ucudura disigana dufise ubusigana umwana wo muji. Narahindutse ko mwebwe muracari kujya nyere musaragurika mufise induru by'induru. Qu'est-ce que tu fais maintenant mademoiselle? Kandi Dani uyu muntu ujyari yinjiye adutera ubwoba adutera sinzi ikintu carico Nikibo kinyene iki afise akidutera tugira ubwoba tubwira ko ari wenye n'urugo hano none ni wenye n'urugo hano cyane ko tutamuzi. Okay. Bo uyu bamwita Famba yasungura umufite wonziri here. Niko akunda kwita. Twarabanye mu gihe cyaheze, twarabanye imyaka itari mike cyane, vraiment twarabanye umwanya muremure, ibintu by'ibibazo byanje byose arabizi. Rero muri make bibaye nuko twabanye nka petit frère, ariko mu nyuma sinzi ukuntu byagenze, ntitwamenye irengero ryiwe, aradutoroka turi mu kantu k'akantu ze gatowe. Mugabo kuba yasuye kugaruka nka twatubonanye, nzoyaga nawe hama mu nyuma nzobabwira uko byifashe, ariko ni nk'umuryango nawe muri make niko no bivuga. Aha ndibaza ivyo bintu Dani avuze ari akantu ariko rasimbagurika, ariko ndabizi c'est la même chose gusa kimwe cyo nkuko ababwiye ngo nje ni nka petit frère wiwe. Aho hari ukuntu yabihinduye. Uyu ni petit frère wanje ndamusoma imyaka kandi twageze kubana niko no mpamvu nababwiye hajya aha nje ni iwanje mu Rwanje, but aho yatinye kuvuga kubera nyamo muri ngaha ari kintu yo batinya gusa kimwe cyo nkuko ababwiye sava marché arabwira ico ndico buke muzomenya gusa kimwe cyo mugiye umenye yuko mugiye kugenda amategeko yiwanje zijya nduru nabasanganye hajya mukabandana kurya
muzomenye ko n'umugabo w'agasuguru atari agasuzuguro. Okay, fine. But Dani, so long time, so long umwanya mure tutabonana. Yeah. Wow, urahindutse usigara umugabo. Kameme, you look so very simple. D'accord, maintenant. Faransa ndiko ndakugamuta. Dani, wewe risaba tu uronde umwanya tuyage. Nagarutse mu rugo. Aha ni muhira. Genda nawe genda ubandanye. Ayo anniversaire wagomba ujemo genda uyakora. Agakobwa nakahehese. Nshobora kubandanya ibwi. Dani, twarahindutse tutavuga abantu bakuze. Oh, petit. So mundi mwanya ndakenya ko tuza kwicarana. Umbwire ukunage mu buraya. Wagarutse. Kandi sinshaka uburofa mwino myaka nta bintu by'ubujinga je nshaka. Ndabona umengo uracari wa wundi nyene. Ari ibintu niko ndakenera n'amajambo niko ndaryoherwa nayo. Hagira imara maze imbere y'abantu. Sinzi nuwakugarukanye ngaha, sinzi ukuntu waje, sinzi waguhe na address ya homba. Kuko maze kwimuka kenshi gusa. Ikuru nuko boza uiseriye warahindutse utari wa wundi nyene. Ndahindukiye. Ari umunyarugomba hinduka ko ubuhehese ari burya nyene. Okay. Gusa katutondera time tuyage neza. Dani. Nagarutse mu gwanje. Aha. Ari agakobwa nabonye.